Mu vy'Uburusiya na Ukraine naho abategetsi ba Ukraine bavuga ko abantu batanu bo mu gisagara ca Odessa ari bo baraye bahitanywe n'ibisasu vya rocket bitandatu Uburusiya bwateje kwa gatandatu ku kigo ca gisirikare n'inyubakwa zo kubamwo zibiri. Umushikiranganje wo kwivuna basi mu Burusiya we yamara yavuze ko igihugu ciwe cateye misile zo gusambura ahari ububiko bw'ibirwanisho Ukraine yarungikiwe na Amerika n'ubumwe bwa Buraya. Ivyo bitero bibaye mu gihe vyitezwe ko president wa Ukraine Volodymyr Zelensky agirana umubonano n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken hamwe n'ujejwe ukivuna basi Austin. Abategetsi baza guhurira ku murwa mukuru wa Ukraine i Kiev. Nta ruhande na rumwe rwatangaje ivyo baza kuvugana, ariko ico bikoze mu yindi mibonano yitezwe hagati ya Ukraine n'ibindi bihugu. Muri iki gihe intambara y'Uburusiya na Ukraine bandanya, harimo umubonano umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres azogirana na president wa Ukraine kwa kane w'inondwi. Vyitezwe kandi ko Guterres ahura kwa kabiri na president w'Uburusiya Vladimir Putin. Hagati aho president wa Ukraine yongeye gusaba inama yo muhuza na president w'Uburusiya Vladimir Putin. Iyo nama yavuze ko yobigamije kuraba ingene intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine yohera.